Amahoro y'Imana tubaye ikaze mu biganiro mudasaba kurikana ibiganiro byacu kuri BNP TV. Ni umwanya w'ikiganiro bamenye bimenye. Ni ikiganiro nko mu byumva kibamenyesha aba entrepreneur giha akanya cyane ugwaruka gwitunganiza imigambi. Imbere yanje mfise abatumire nibaza ko twobakanya bakidondora abariko baradukurikira kandi tubani ikaze mu kiganiro kaduhere iburyo bwanje. Ndabaramukije abakunzi ba BNP nitwa Niyomuremyi Jamal nkaba naje ngaha serukiye societe ya United for Free Age tukaba dusanzwe duhingura imiti y'ibitungwa ndetse n'ibitegwa. Murakoze nanje nitwa Irambona Jean Claude sanzwe naserukiye koperative yise Young's Initiative for Self Employment dusanzwe duhingura amasabune mu mavuta y'umukaratusi na chai. Bigenda gute ugira ngo umuntu afate inzira yo kwitunganiza imigambi? Shaka kumenya ampereye kuri Jamal icyumviro caje gute? Tumaze kwiga amashure tukayarangiza twararavye dusanga bize ni benshi nivyo bishoboka yuko leta ishobora kuduhera akazi carimwe mu kuba rero turarindiriye ko peut-être izoduha akazi k'ivyo twize twabaye turakoresha impano zacu mu byo dusanzwe dufise tuba turiyumvira tufatiye mu kibano twamatura turabarimyi turoroye ariko twamaturagura imiti y'ibitungwa imiti y'ibitegwa kubera ko nayisanzwe ufise impano yo gukoranye n'ivyo bintu aho nari mbaye mu veterinary yarateba nkababwira ati fata ibi nibi iyo mpene igwaye iki uyihiki bakabona irakize urukwavu rugwaye tirukorere nkuko bakabona rurakize avuga ati burya hazogira igihe tutazokenera no veterinary bombe numenga urabishoboye no rero maze kwiga secondaire ndayimara kaminuza ndayimara cyo mvuga ati burya vya bintu vyanje ndavye mbona umenga no bishira ku mugaragaro kagicome ari igihugu kuko naho natembereye nasanze ijya miti tugura ari umuntu yicaye nawe afise impano arayikora hama turayigura. Icyumviro rero cyavuye mu gutembera cyane ko natembereye mu bihugu bibanyi ndabona ivyo dukoresha ino tugura amafaranga bavutubwira ko biva hanze bikorwa n'abajene tungana bikorwa n'abajene mbese wanashaka usanga usumbya n'amashure cyavuga ata kumbe vya bintu nibi cyanavuga teka naje ndabikore ndabishire ku mugaragaro bigira ico bifashije muri uronganwe rwanje na population yo mu Burundi. Claude Jamal kugira ngo yiyumvire ico ciyumviro cyo kwitunganiza imigambi we vyavuye yuko yabonye yuko ugwaruka mu Burundi ruheza ari kwinshama ntiruronka akazi yiga kugira icakoze nawe kugira yiha akazi wenyene mwevyo wavyaje gute? Kubisanzwe twese usanga ugwaruka dufise indoto zimwe usanga dufise ivyiyumviro bimwe kuko twese ico ciyumviro ca Jamal twese twarakigize hanyuma mugabo dutangura kwiyumvira mbega twokora iki kugira ngo dushobore kuba tworonka ikintu cyo dusahiriza mu buzima tubayemo mbega twokora iki kugira ngo bikunde turonke ico dushobora gukora mu buzima. Niho umuntu ariko arasoma ku mbuga ngurukana bumenyi waraba nko kuri Google ukabona ico ama huile essentielle mafite mu karatusi canke huile essentielle eucalyptus canke citronelle ya chai umuntu atangura kwiyumvira mbega none amavuta baronka gute. Kumbe za mbuga tujako zirashobora nazo kuba imwe mu nzira ituma umuntu agira icyakoze oriyo kuguma mu ntaraba ama video gusa. Iciyumviro nivyo kiraje kandi iciyumviro sinovuga ko coroshe kuronka ariko iciyumviro ni iciyumviro nyene ariko reko kugira kije mu ngiro vyagenze gute kugira muronke umutahe wibanze mwawukuye he vyagenze gute? Dusubiye inyuma gatoya kugira ngo tubanze tumenye uburyo bukundu ushobora kuronka ayo mavuta ni ikintu kitatworoheye kubera ko umuntu yarafashe akarondera amababi y'umukaratusi akayateka mu masafuriya mugabo ntituronke ikintu na kimwe. Mugabo tubandanya turondeza mbega turashobora kuronka gute amavuta y'umukaratusi ko murumva ko ni ikintu kitoroshe mugabo mu nyuma twagera kubandanya turondeza mu vyiyumviro muri ya mpano nyene Imana yaduhaye turateba turavumbura vy'ukuri ukuntu dushobora kuronka amavuta y'umukaratusi. Uburyo bwibanze buza gute? Niho twagiye hamwe n'abandi ba jeune bagenzanje turiyumvira ukuntu dushobora kurondera uburyo buke turakoteza amafaranga y'uwacu turondeye hanyuma turatangura umugambi.
Jamari wewe vyagusavye kuja hamwe n'abandi kugira nk'uburyo bw'ibanze canke ko mbona umenga amafaranga usa n'utayabuze wari usanzwe wifitiye deja hari mu bisanzwe nuko gusa ubuzima bwo mu Burundi ntubuhurije ko birumvikana ariko ubuzima jigihe ntangura gukora ndibuka ko nakoze ndi 0 francs hariho ibiganiro bimwe wama wumva ngo mutaho busa bakibaza no gufina irevre vyabaye mu mutaho busa kuko je ubwa mbere ntangura gukora ibi nciga ubu nakubwiye yuko ugwajije impene narayivuye gratuitement ndayivura kuri 0 iyo mpene yawe rena higwaye yihibi nibi iraza gukira agaca yibiha akabona yakize uyundi ejo yagwaza urukwavu ambye ati zo nkwavu imba zigwaye kuvyimba mu ndeye genda ufata ibi nibi uyihe akaza ambwira ngo zarakize mwico gihe rero umva nahereye kubusa bamwe navurira rero dutangura guhura bambwira ngo tabara ngo agahombo je kunywa kayi ngo burya je yampene unabundi nayo kuyaguramwe imiti ngo karagenze neza ngo umva ngo wagiriyemwe nanyigisha ingene zivugwa ico gihumbi nkashira hirya tugahura n'uyundi akampayo ndabibonye uko rero ndavuga ati maze amaho Maria amashure ibi bintu barinda banshimira ku mpene navuriye umuntu umwe ku rukwavu navuriye umuntu umwe uwo muntu wese nenzi nkwavu atunze ingene zingana okay kumbe ko bampaye abantu babiri barampaye 200 ari babiri kandi uyo muti ingene nawuko nawugize nta 220 wari uciye avuga ata ubwo nzofata reza 20000 hazozikoramwe imiti myinshi petetre hazovamwe amahera menshi umva nahereye ku mahera ubusa ubu yavuze yuko kubera uburyo butari buhari ico yahisemo kuja hamwe n'urundi gwaruka navuze ati jewe kubera ko nakorera ubusa ariko twarahura n'abantu kubera ko n'abakora ibintu neza bakansigira ico gihumbi 2-3 ico nakora naraziganya donc naravuga ati ko bampaye 10,015 reka nziganye kumbere umujene rero ariko atukurikirana nawe ashobora kuba afite ciyumviro mugabo afite ikibazo c'umutahe wo kudemara capitale de démarrage vyoca mu nzira swati yo guca hamwe n'abandi canke mu nzira yo kugira nti yo kuziganya je produit zanyu ndiko ndazibona mu ntoki zanje muri kano kanya none ukuja hamwe kwanyu Jean Claude niko kwatumye mugera kuri ino reseta ndiko ndabona agasabune keza cane nkaka ego cane kuja hamwe kwacu kwadutumye tugira ivyiyumviro ubwa mbere ho bifise novuga ishingiro yego bituma bishitse nimba je mfise iciyumviro iki ubundi akazana iciyumviro ubundi akazana iciyumviro bigashika kugira ngo dushike ahantu uno munsi dufise isabune imeze gutya nkuko muniko murayibona namwe je sabune ndiko ndayibona ni ikintu ciza cyane kubona urwaruka rw'u Burundi ruja hamwe kuko ndiko ndanasoma si sabune isanzwe nk'izi zo kumesa ni sabune mbona ko ishobora kuvura amatashi ku mubiri bimwe vy'amabuto ni vyiza cyane urwaruka rw'u Burundi ugira ico rukoze ariko nakahe kabijya mubona mwebwe mwazanye canke muzanye ko hari izindi sabune zisanzwe ziri ku isoko zabizi korerwa ngana mva makungu wewe nka Claude nakahe kabijya ubona uzanye mu sabune zawe uvuga ati yakana kabijya bazosanga mu sabune zanje gusa murakoze cyane bo ugiye ku soko urasanga amasabune atandukanye yego ariko ku soko ntuzosangaho isabune ikozwe mu mavuta y'umukaratusi nkuko mubona byanditseko yego canke isabune irimo amavuta ya chai yego muze mushake mugende mutembere hose atandukanye kandi iyo sabune niyo novuga isabune irimo ivyangombwa bikwiye kuko nabamaze kuba bayikoresha uno munsi aravuga ati vy'ukuri iyi sabune ni sabune nziza cyane okay nuvuga kabijya karimo nuko hiyongeramwe abandi ma produit tumenyereye bisanzwe bifise akamaro canke uvyongeramo gusa kugira akaba kabijya ahubwo nico iyo mikaratusi n'amacayicayi bisanzwe bifise akamaro niko kamaro rero kanini cyane gatuma ino sabune mubona igira akamaro gakomeye cyane haba ku magara y'abantu canke umuntu ari karagira isuku n'isukura Jamal ufise umuti w'ibitungwa nawe ndawubona ngaha nagati gatekeye neza nkuko ngira ngo n'abakunzi b'ikano bariko barakabona ariko mfise ikibazo hari amafarmasi menshi y'ibitungwa ubona wewe hari ikintu c'akarusho cotuma abarundi baguhurumbira n'ikiye ko tuzi amafarmasi y'ibitungwa ahari kandi menshi kandi afise imiti iva hanze abarundi basanzwe banizeye yuko ikora cane icambere ku miti jewe nkora sukwiyemera ariko abakoresha nibo babimbariye donc subiyamwo amaresultat y'ivyo babonye y'ivyo nkora bo ubwabo barambwira ati uyu muti wawe kuva nakawukoresha impene yanje urukwavu rwanje rumaze kuvyara incuro 3 ntizirasubira gupfa nkuko vyahora kandi nuko nahora
nkoresha ya miti yindi iva hanze Yego. ako rero niko kabijya kari mu iyo miti kuko benshi baranambariye ati burya wowe rero yari umugenzi wanje w'umuzungu yambwiye ati suko bakora uzohava usanga wimariye akazi ifo yuko uzurakora ibintu bifise umwanya ariko bitamaho urakoze umuti ikintu kiramaze umwaka kitagwaye uzobaho gute ndavuga ati no kubera ko ibisi ndabikoze kugira ngo ndonke amafaranga ndabikoze kugira ngo nk'ubu uyu n'umuti w'inkoko uwo nawe n'umuti w'inkwavu ndavuze ati none gasha inkoko zo mu Burundi je narutse mbona irigi bari kugabira je sinageze nkura mbona tugurira irigi muhira wewe wakira kumva ko ufise ingorane y'irigi umubanyi wasanga rifise akararo riguhaye noneho kwigira uje gusaba irigi vyari bigoye kuko nta rugo rwari rubuze inkoko ariko no munsi irigi rigeze ku mafaranga 1,100 bisubura ko inkoko zahonya atazi hari rero nta mpamvu yo gukorera inkoko umuti w'inkoko umworizi wazo yama kwisoko kugura umuti yama kwisoko kugura ivyo zirya umva bica bigenda nabi cavuga ati okay reka nkore wa muti wanje wo uzotuma umworozi wazo inagwara kibaza kari gitangaza cateye n'urukwavu uko nyene ni nako kabijya katumye nshiri no miti ibiri ku mugaragaro hariho n'imiti y'ingurube dukora sinarose ntuze yo kugira kubera ko amadeplacement magoye donc iyo miti niko kabijya irimwo gusumba iyo yindi miti iva hanze ego biraborohera kuronka ama matière première canke ivyo mukoramwo iyo miti mbega mu bironka ahanyene mu gihugu canke muravimporta ico gihe ibijanye n'ibiciro ubwo byo byose akabijya canke ibiciro biba biri hejuru kurusha ibiva hanze sinzi mu bisanzwe ikintu gituma ibiciro bija hejuru yiva hanze barihangana ndabivuge ariko nibaza ko igihugu turimo kitaradutahura neza kuko nk'ibi ni produit iza kugaragara nka produit pharmaceutique umunyagihugu no munsi umushiriye abanza kukubaza mbega waraciye gupimisha waraciye hariya waragize or médicament traditionnel ivyuma vy'abazungu ntibipima ngo bikunde kandi ugiye no muri leta ati burya jibi bimeze ukuntu usanga muri leta baguciye amafaranga atagira ukwangana ukira umugenere ucishakisha muri bya 220 natanguranye baciye bakubwira yuko bazogupimira ku mamiliyoni nawe utarayashikako bica bikugora ku kibazo ca matière première ikintu kiva hanze mwino miti nubu butekezo bwonyene ubu butekezo bwonyene nta ruganda rurashobora kutwemerera ko dukorera aka kantu gatekera ngaha mu Burundi nico gihe rero bica bizimba bivanye n'aka gatekezo kubera urabona tubukura hanze beshi ni mu Bugande ni igihugu cyanyuma gikora utu tuntu niyo tuva iyo birunze biva hanze rero kubidedwana iki bigaca bituma ibintu bizimba na mugabo si igiciro kinini gusumba igivuye hanze harakantu uvuze ku bijanye no gupimisha yuko muri leta binagoye canke babaca amahera menshi uburegombwire kuja gushira abantu ibintu bidapimye nimba bitanapimye mugabo bikaba bikora kuko nibaza ko yaba bidakora hari abamaze kukwitwarira ariko siko wategezwa gukora byensiri byatezwa kuba bipimye bifise impusha zivyemeza siko none kuko amagara y'igitungwa agaruka no kuzogifungura wumve ko imiti ni yatera ingorane igitungwa uzogifungura nawe bizomushikako bon hari processus urimwo zo kupimisha ibintu zo kuvyandikisha kugira ngo bibe biciye mu mategeko neza vyo bigeze mu majambo make cyane kugira ngo mu bisanzwe bumve ko atampungenge bo kuva ntanguye gukora vyarananiye nyine ayo mafaranga ndayabura ariko ndayabuze cyamvuga ati bo none burya kwikorana birabaho naho naca ntaka ndavuga ati bo reka ndondera abantu tuja hamwe kuko aya mafaranga je ntayo nzoroha ninabandanya nkora naho nkazoyaronka bidapimye bizohava peut-être bitera yangorane bari kuravuga uzofungura iyi nkoko yatewe ni ikibazo none muti azogira ingorane naho naje hamwe nabandi bambye ati bon ko babuza amafaranga reka dushira imitaye hamwe tugende dupimishe genda wandikishe societe ibikora imenyekane ubu dukora ibintu bipimye biri ku mugaragaro dufise na societe ituranga ibintu bimeze neza ntabwo baburimwo Voilà. Ako kaniko nagomba kumva kugira ngo nizo gupresenta abantu ibintu bifise ikibazo naza yuko naho toburashika kuyo ntambwe ari kuri mu nzira yayo ni byiza. Jean Claude hari ikintu Jamara avuze kijanye n'intuze ya n'ibintu mukora bidatahurwa neza haba mu kibano canke muri leta kwa wewe hari utwigoro ubona leta iriko irakora ku ba jeune entrepreneur woshimira leta nimba duhari n'utuhe
ikindi niki bosaba abategetsi badukurikirana batandukanye cyane cyane nk'ubushikiranganje bubijejwe bofasha ko cyane cyane bo kwapuya kugira ngo entrepreneur mu Burundi cyane cyane mu gwaruka ishobore kuzamuka neza. Murakoze gose. No kuvuga yuko ico dushima uno munsi turabona ko vy'ukuri leta yahagurukiye ikibazo c'ugwaruka mu kurufata mu mugongo kubera ko hariho nk'ubu umwanya tuvugana hariho inyigisho duherukamwe twari twatumiwe muri Royal Palace vy'ukuri zatugira ikimazi kubera ko twari twahuye n'amashirahamwe atandukanye kandi aho baduha inyigisho zijanye no twokora ibintu vyizewe bitagira ubuziranenge kandi vy'ukuri twarakuye inyigisho zikomeye cyane ndetse na certificate baranayiduhaye rero rumba umaze kuba ufise kuja guparticipa mu bintu mwene ivyo mu materiel mwene ayo nuko baba bazi neza ivyo ukora ko bigizene bifise ishingiro kandi babona ko ejo nk'ugwaruka abari heza twigoro ni twishi utwo twigoro tukuri turadushima kandi umva bamaze gukuntumira mwayo materiel rumva ko n'utwigoro twa leta tubaturimo yego ariko twigoro ni twishi turabyumva kandi uko maratuvuga hari ibyo numva ngo isoko rusangi ya yugwaruka ikigega kwa tungira tuzobigaruka ko nababijejwe umunsi twabatumiye nike kindi umuntu amwosaba leta aho yoshira inguvu cyane mu kibura inguvu kugira ngo noneho bigende neza kurusha. Murakoze ico umuntu yosaba leta ubwa mbere hoho abajene dutangura tukiri bato ntiboca batugereranya nabaziranotse n'abandi bo bamaze kwiyunga bamaze kwikomeza rero bodutahura kuko hari gihe usanga duhura n'intambamyi zitandukanye kugira ngo turonke tuje muri ya manorme badusaba ko kintu kijanye naho umuntu abakorera ibintu vy'inyubako ziba zimeze neza kumva kuca umuntu ashoka aronka amafaranga yo kuzubaka ataragira intambwe avuyeko urumva ko biba bikomeye. Rero nk'ubu unye baciye badufata nko mu mugongo kuca umuntu kandi aronka na za certificate bica zica zisabwa rumva ko no buryo bwinshi ariko nk'ubu nk'abajene kuko abantu bakora ibintu mva bwenge burya ni bake muri kino gihugu cy'u Burundi mugabo kandi benshi barazwe bo dufata mu mugongo bakaduha ama accompagnement kugira ngo bikunde habeho ukutworohereza vy'ukuri kugira ngo vy'ukuri turonke ivyo tuba twifuza kugira ngo ibikorwa vyacu mugambi wacu uteruje imbere. Okay, ni vyiza cyane nibaza yuko turiko turayaga duhuza uravuze ati leta utwigoro turatubona tariko kandi iyo bishitse bagasanga ivyo bakene ntitubikwije byose bodushigikira ahubwo bakaca badufata mu mugongo bakanadukaririza ubumenyi. Nurundi gwaruka rwinshi two turasozera rusanzwe rukora nk'ivyo mukora canke rwipfuza gukora ivyo mukora niye mpanuro woha ugwaruka rugenzawe wifuza gukora nk'ivyo ukora canke rushaka kwiteza imbere mu kwitunganiriza imigambi nawe ucugira gutanga iyo mpanuro kugira ngo duheze sozera ikiganiro mu gutera intege abandi. Icambere mu gwaruka aho ruri hose isi yose ni kwikure mu bwoba. Yego. Ni kwikure mu bwoba kuko inyoni irashobora kwifisa amababa ikagira ikirere igurukiramwo ariko atagiti gihari igwako nico gihe niyo rikakugira ubwoba ariko ni ugwaruka nirumenye yuko rufise ari inyoni ifise amababa n'ikirere igurukiramwo n'igiti igurukirako gihari ariyo leta kuko naho uyu mugenzanje yabivuze leta ntivyari bibi turinda kuyisaba kuko kugira ngo tuzoronke ibintu dushira ku masoko mpuzamakungu hategezwa kuba hari abantu bakora ibikorwa mvabwenge leta rero mwitunga ifise yari bufate inzahabu ikaba iyambe hama n'abakora ibikorwa mvabwenge ikaba diyama kwiyo nzahabu batunze kuko nibo bazobagize igihugu nibo bazotuma igihugu kironka amafaranga y'agaciro nkuko babisaba kuko kizoronka ivyo gishora kiriko kiragwizirizwa n'umwimbu kabone noneho biko bikora abakiri batoya bakira abajene donc bazobikora imyaka myinshi mani batijije ubuzima kuko nibakora bakageza muri 50 nkanje uno mwaka ufite imyaka 28 kugira kuri 50 nkikora ibi peut-être iyo myaka 20 ningahe isigaye nzoba naragwije umwimbu w'inkoko n'ubitungwa byose muri rusange. Murakoze cyane reka kwiyo mpanuro nyene tubashimire kwitaba ubutumire bwacu
dushimira bariko barakurikirana ikiganiro cacu bamenye bamenye abakori aba entrepreneur bamenye n'ivyo bakora. Reka tubashimire Jean Claude ko bamwitavye buno butumire kandi tubasaba ko n'ikindi gihe tubatumiye muzotwitaba. Murakoze cyane. Nawe turabashimiye gose nejo muze mutubwire tubanguka. Yego. Namwe turabashimiye ko bamwitavye ubutumire munadusezerere abakunzi bariko barakurikirana ikiganiro. Murakoze cyane abakurikirana BNP TV turabashimiye ko mwahevye ivyanyu mukatwumviriza. Turashimiye na BNP TV yo yitaho ibikorwa vy'igwaruka n'ikindi gihe mwadutumiye tuzobanguka. Murakoze cyane. Murakoze cyane mwahoze dukurikirana yari bamenye reka uzosubire mu kiganiro c'ubutaha. Murakoze.